David! David! Juga David! Love, tukisaba ikintu kigoye. Ndumva ko atawubikunda muri jewe. Umuryango wanje. Arabanza bivanye n'ivyo wankoreye. Love, ntabwo ndashobora kugoha. Ntibikunda. Kuko n'umuryango wanje. Singe werekwa. Umuryango? Si yarashaje. Ko byagenze. Karibu cyane. Imana ishimwe cyane. Asha karibu cyane. Yego. Amahoro hiyo muvuye. Ego n'amahoro. Yego. Amakuru mahoro cyane. Imana ihabwico. Amen. Urashobora guteba. Byatinze gato kubera imodoka. Ariko pasiteri, urashobora guteba vraiment. Ndakwizeye. Turature dutegure ibi byacu. Yego kibazo. Yego karibu. Karibu. Merci. Karibu tena. Merci. Yego karibu. Chale. Karibu chale. Laisa. Kazuba we. Oh. Sawa. Kama chumukozi ma. Mahoro. Umeze neza. Akandi gashikani kankurikira. Karaciga karaciye n'ubwenge. Sawa. Yego. Abana bakoze Imana tugeze cyubwira ko ari impano Imana iha abana ba. Amen. Bero pastor baguha amazi. Yego haranashushe. Let's get into the amazi friend. Tuzimane pastor. Sawa. Yego. Kandi murasa. Abatoranijwe na Kristo bategereza gusa ibishushanya na bya bindi. Yego. Arakijisha. Ari nkuru rugategereza gukizwa kuko hari nk'abatoranijwe. Yego. Merci. Murakoze. Yego. Akaba bagu pastor. Merci. Yego. Well, pastor. Akuze koza. Kandi nizere ko nagutumiye ndakwizeye. Cyane. Hariho abantu najeje nyine mu bantu icyo banza baba bacanze icyo bakunze baba batakunze. Anye. Yego rero icyo musaba urana kufise ibiyasho reka mpamagara gutwara muri dushe indi wikorera ibiyasho. Yego Laisa Présente. twara pasiteri muri dushe yoge. Yego murashaka kugenda pasiteri. Murakoze. Yego Okay. mugire mu bubangutse pasiteri. Yego. Karibu. Karibu. Merci. Oh, Nitega. Yego. Amahoro cyane. Neza. Yego. Amahoro cyane. Yego. Kuri imyaka. Yego. Amahoro cyane bashe. Yego karibu. Yego. Turashima. Aha mwari musanzwe niko ndafungura no gufungurwa. Yego. Yego. Cyagira umukiristo. Yego. Apotre Yego. ntugiye twagucereje nimvuze umwanya urabona akazi nyine kaba kameze ubundi twaba turi ngaho kugira tudufashe ingene ibintu bipanze ni ukubandanya rero mubipanga na komite urabe komite de suivi protocole muvyigeko nibaza ko ari ibyo Usanzwe Apotre tuba twabivuganye igihe duhabwa inama tuba twakoraniye hamwe twese. Yego. Ni ukuvuga kubera tuba twabipanze tuzakugenda eski ko twakubwiye neza ko tuzakuzana umuntu azovuga ubutumwa bwiza cyane ko twatumiye abantu b'abategetsi harimo Amir de la Ville abasubikiye ibihugu byabo ngaha mu Burundi urabibona rero abambasaderi barenze kubuza uzana umuntu avuga ubutumwa agahimbara nyine abantu urabibona
bakavuga nyine bakavuga ati vraiment uyu muntu afise arasize amavuta rero nizigeze ko amuteguye yego arahari reka ahubwo nze kumuhamagara Koresha amasaha. yego Reba cyiza cyane. reka ndamuhamagara Tubonanye. yego yego Laisa Laisa Mujina naraye Acha mu douche. yego urashaka igihe oui nyarutsa aba bantu bamaze kugura nyanzo isabune aho yo ndakwingize ndagusabye nyaruka pfumuza uko nyene ukunyene ingo nyaruka pasta ndagusabye ngo ntumara amazi ingo bakubone igikuru kukubona gusa bisashi ini hosteli ego Wavuze ko ariteguye. ego ekaritegura Ariko aritegura. ego Abo yitegura. Abana yitegura. Tegura. Yitegura. Tegura. Nyine yitegura. ego ego Ariko urabona ko mu gikorwa turimo cy'Imana n'abantu batweye n'abagenzi n'inshuti nabo tuzotumira itorero ry'Imana rya muntu wese ariko azoca imbere y'abantu uyu ni umukozi w'Imana yasizwe amavuta nta mpamvu n'imwe zo kumusuzugura kuko yarasizwe amavuta yongera asigwa amavuta arasubira asigwa amavuta Mbese umurana. No. Gira cyo gusa. kero mimi sindatora mu bwenge ariko umuntu nk'uyu wamuri kuna neza uyu yogarara imbere y'ishingiro ry'abantu hari n'abantu bagiye baserukira ibihugu byabo muri iki gikorane agahagarara neza neza n'ukuntu babonye asariha atateye ingoma Akanakasuzuguro. Basi unakasuzuguro. Apotre asigaga atubari. Apotre Jesus hari ikintu ngomba kukubaza uvuze ngo tumwizere ko azokora ibitangaza ijana ku ijana n'ijambo ry'Imana yavuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ntushobora gufata umuntu nk'urya nyarucari mbonye nk'urya ngo ahagare imbere y'ishingiro yo kwigisha ujyayo gukora igikorane cyo kuva kwa mbere gushaka kwa munga gitondo imbere y'abantu Akanakasuzuguro. Apotre uri kurata. uzi nabonye cyamara umuntu yagenda cyangwa ngende mu nama ndabona n'umwanya uri kurandiga umwanya uragiye Nta gutunganya ngaha. sigaruragira Apotre. Ntiwakinereza cyo. none ariko none mugende muce mugende ko nyine mutumvise ibyiwe ariko rero ariko ndababwiye hari ikintu kimwe simbona ko twogenda ubu tutamwumvise reka twumve iryo jambo yaje atekeye twumve intumbero yaryo Rabe akaba atari karacerwa. ico kintu urumva umwanya muke uri kuragenda tugende twumvirije uwo muntu upotira amagara umuntu umvize inyigisho ziwe ukuntu zimeze yego aduye intumbero kuganira yayo yego reka navuga abo nta tuntu twogenda tutumvise ikintu agomba kuvuga reka tugende tucumvise hanyuma tumenye uko bigiye kugenda n'ingene tugiye kubwira abantu ko igikorane casivye basi Harimo exigence. yego araje ama mutubwire intumbero y'ibyo mwateguye ushaka kwigisha mu bikorane kugira ngo twumvirize neza ko bashobora kunyurwa murakoze cyane pastor yego apotre ndabona ko mufise abantu bakomeye mwishimye kandi ni byiza cyane ariko ndabafitiye inkuru nziza uno munsi muri ino nzu ivuga ku bushobozi buruta ubundi nabwo ni yesu kristo umwana w'imana yapfuye akazuka jesus igihe yesu yazuka hari abakomiseri bakomeye hari abakomandarejo bakomeye n'abashefu d'etat major bari bacunze imva yiwe
kugira ngo ntazuba ariko kubw'ubushobozi yarafise buruta ubundi yarazutse ntawe ashoboye kumuhagarara imbere bose barubana bararyama hasi kubw'ubushobozi bwiwe yarafise amen Bibiri mbwira neza ko ubwo bayateye abarinzi bari baharinze bwabushize mu gatengo basa n'abapfuye amen ntibamenye ikintu na kimwe basa n'abapfuye ubwo nibwo bushobozi nje kubwira abantu muri iki gihe ni Yesu Kristo umwana w'Imana ni byiza cyane ba Yosefu bo muri icyo gihe bari abashingamateka bakomeye bumvise ijambo ry'uwo Yesu barahinduka bacika icyaremwe gishasha haleluya Dr. Ndagira ndabibaza hari umunsi n'umwe uri izina wigeze kubaga umuntu umutima ugakuramo agahinda yari afise n'umubabaro ariko Yesu umwana w'Imana arashobora gukura agahinda mu muntu akamuha umunezero wuzuye amen ubu niwe nje kubwira ishengero niwe nje kubwira igihe abo muri bariko baraza kumva icyo gikora haleluya ndumva Imana igiye kubana nanjye muri kino gikora amen abantu bazokizwa abandi baciye bugufi bihana nibwo bushobozi byo kuvuga buruta ubundi bushobozi reka nitegure ndumva Imana izobana nanjye amen murakoze kuko dogiteri umugabo arafise amavuta benshi cyane burya aramutegereje yumviriza amajambo amuvamo apote yego uyu mugabo ikibazo nakomeze asome ibyo azokwigisha ntacyo azogende avuga ubutumwa kimwe gusa kiyobe nka honorable yego ihoteli yadushikiramwo kubera nashaka gushikira ngaho iwawe avuye avuga ubutumwa ibyo azofatirayo n'imisi azomarayo yego apote fatire muze muhinzanire yego kubera arafise amavuta namubona apotre yego bivanye n'amajambo numvise ku bwanjye ngeneje komiseri yego yemeje ko zotanga imodoka ziramutondana kuri eglise yongera umutaha yego ikindi nacyo size nzotanga abapolisi bacungera umutekano ivyo ndavyemeje rakoze yego nababwiye ko harya agato kadateguwe gatera amakenga yego uvuze ukuri uravye umuntu muto n'iki wogira ngo ntashoboye kumvira n'umuntu hagingabirana hamwe n'ivyo rero je ndemeye ko tuca muri magaze uzungu telefone dimanche yego ce muri magaze tumugurire ikoti amen tumucagurire amakurere atandukanye hama ikirenze kuri ico imbere yuko igikorane gitangura azaze kuri muri kabini wanje yego tumusuzume ace muri scanner turabe ko ubuzima bwe bumeze neza umutima ufunctiona fresh kuko urabona igikorwa nka kirya n'igikorwa gisaba ko umuntu agenda afise inkomezi z'umubiri n'iz'umutima yego yego nibaza ko bimeze nk'uko ariko reka tuge yego murakoze mani baheza kandi mu apotre yego mutubabarire yego 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 musigare yego sigare muri cyo yego ikintu kimwe mubwira mu muremesheje ngo byashitse turamusuzugura kutamenya yego ariko urabimubwira nk'umuntu yego gerageza kwiha amahoro wiyorohereze mu mutima wawe ibigeragezo ku isi byama muhoza wibuke neza nayo yaraciye mu bigeragezo ariko nticawujije ko aguma ku mana yiwe yarayizeye nayo iramukiza ivyo bigeragezo
gerageza wihe amahoro mu mutima wawe wibuke neza nayo yaraciye mu bigeragezo ariko yagumye ku mana yiwe nayo yaramukijije gerageza muhoza iha amahoro irakunda muhoza ndiko n'amasengesho jya mu cy'umusenyi yegeze imana uyihamagare kuko ndiza uno munsi imvura iragwa ejo izuba rikaka mu gihe wewe wizeye imana ndaziba byose bizohera kuko ntiyaguhevye ntiyagutaye agera kubona wewe yagasabiye amahoro wige tubeho neza ko je ndize ko je na Belize tuzoguta tusoma hafi yawe tukuremeshe. Ese ndababwiye mba narihebuye ntamenya kugira neza ko Imana ko ndabaye mu buzima bubi ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo amagorwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho aramukiza wese. Ndabashimiye cyane kuba mwashitse ngaha nari maze iminsi isa agahinda kenshi bivanye n'ibihe nabayemo ijambo ry'Imana asanze ari ukuri kuko rivuga ngo haragowe kandi haravumwe wizeye umwana w'umuntu. Abana b'abantu nagenda babonye ndatangaye cyane kubabona mwebwe nk'abagenzi twagendanye mwiyumviriye kuza kundaba. Imana ibahezagire kandi nizera ko muzoguma muza kuko ntibyoroshe. muhoza twe turi abagenzi bawe urabizi turakwemereye neza ko tuzokwama tuzi tuzokuba hafi nk'inshuti tukube hafi cyane nk'abagenzi. muhoza nje ndabikwemereye reka nsabe Aimable asenge hama dutahe. Cyane cyane kuko Imana iri hafi yacu kuko ndizera ko Imana iravuga ati aho bibakoraniye nayo ibiri hagati yacu reka dusenga Imana amatwi k'ibanure dutahe tuzogaruka mu nyuma. Shima mwami Imana shima wowe byagiye mu ijuru mwami Imana turaguhamagaje ubashe Wote nakonza kwa mkara wicaye ngaho namaki kuri mu byumviro byinshi sibani yacu Ndembere mu gutwa amazi musangiye utwe nyita ndo muri cyane nje nishima. muhoza ni wihangane sikizi mu mutima wawe utiyagiriza nutwaracara umwana reka kubyumvira ko cyane Ndagerageza ariko biragoye. oya ni wihangane nta nakimwe azobitahura mu nyuma rutwe Twaracyari umwana n'ibyo ariko niyabikorana agakorana inzigo y'akazikira afitiye bizongora ku bana bacu. oya muhoza ndizeye neza yuko rutwe agiye kumenya ukuri. tora rero telefone yawe barakurondera. Ndukuriye shati wambariye nakuzaniye n'ipantaro. Chumanzawo
mbwirira garuka rutwe warutwe Darushe. Ndaze kwitwa umwicanyi papa. Ndaze kwitwa umwicanyi. Ndagomba gutaha rutwe. Ngomba kumenya ko nishe mama. Ndagomba kugarukana ubumwe na mutoyi wanje ma. Ndarakunda mama urabizi. Kandi na rutwe ndamukunda. Ariko ndaze ko nyitwa umwicanyi. Mana ndarushe. Nabara. Mama nanjye ndaramukunda. Yakugitanye ni Arakoze papa. Arakoze. Mbabarira ndagukunda. ndagukunda Ruth. Iki? Gitewe idomenagement des hommes. Kari cyaraje wa. Kimaze kuza gatatu. Nuko ndagiye guti nagitoye je ico. Nabo afise kweli ico. Ico wakivuto. Agira ngo ni kirekire. Urabosa hano kubosa nta Jewe canshanze byarananiye no kurunda gifata ku mutwe. ndababwiye je nari narahevye kwiga. Narahevye kwiga bivanye n'ibintu naciye. En tout cas merci beaucoup kuba muri ngaha. Nasigaye numva ataguha ikintu na kimwe mfise ariko burya inshuti ngo arakorotera umugenzi arakorotera inshuti nambere y'abavukanye beza kuri haraheze kure cyane no munsi nani ndi ku murongo w'abandi banyeshuri kuko ishuri nari narihevye niyumva ico rizomarira mu gihe nafise mama mu gihe nafise musaza wanje nkabona amenga ndiko nkorera ubusa ariko uno munsi ndabona ko mfise inshuti ndabona ko mfise abagenzi impande yanjye ni ukuri numva mpimbawe rwose muza nk'uko twabikwemereye tuzokuba hafi naco tutazogufasha tudashoboye icyo tuzoba dushoboye cose turakwemereye tuzobigufasha hajya yo gukora abagenzi abagenzi beza baratuma abagenzi bageze ku cyaro kandi nika ko ubushize twaravuga turi ngaha ukemera ko tuzoba hafi yawe ntugire ikibazo ibi byose kora cyangwa ati byarambayeko narigeze kubura mukuru wanje nshiga nkina ndi ruguru bandi kugira ko mukuru wanje apfuye ariko narihaye amahoro ndasenga Imana kugira ngo ibashe kumpa amahoro ariko ntiyambaye kure yarambaye hafi ndoroherwa ndiha amahoro ntageretse kuha amahoro nzi neza ko byose bizogirira imbere yawe kandi tubaze tuzogukora ndarushewe nta kuntu twomanza koraga cyangwa byari binandambiye twari dukoze uno munsi
ntako ndimubaza mwana wanje ntako nijyaye kugenda ni ruguru numva urutima rugira ngo ti 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 imbere byaje bikangubatse tangira ndukiramo so imana ikora ibyayo sinzi ko davuye dusize twenyine ibyarabaye so narababa humura kibondo ntabwo nzigenda gukora so nkunda kwereka aho ruhukira rero usura kuyaga hanyuma yego mwana utwugumaho ndani kubwire bya bintu Come. Karibu. Oh, sawa. Urakomeye. Sawa. Mzee. Sawa. Sigiye kirekire twebwe waramenye ku ishuri. Ndabaye bagatanu. Oh. Ngari sawa. Kumbe yaciye ubwenge Ruti. Rega Ruti. Muzari nga? Ndio mwachi yashi. Bemuhoza kusuturu uyu munwa mewe ngo gushikana hariya hejuru migenda ahantu ushobora ntunezera kutubona Habwene Muhoza. Kumbona washishe gutubunye. Turagushisha. abaje sinzi Namukere ko mama mashimushize. Moza. Aryoherwa tukayibonye. Moza. Twaronse irerero ryiza ryitaho abana. Dukeneye kujanayo kugira ngo ubeho mu buzima bwiza. Nta mwana w'umukobwa nkawe hakwiye kwibana muri iyi nzu wenyine. Si byiza. Twashimye kuranga tukudugana yari haruguru nawe twe. Yego. Ko si byiza kwibana mu inzu, kwinzu umuryango urakeneye. Cyane rwose. Umuryango urakeneye. Yego cyane cyane. Kudutwara muri rero birasanzwe. Twogaruka. Muraramurondera utudandaza ahubwo. Muhoza. Byari byiza kukubakira akazuza kawe. Weri tukwanka Muhoza. Ariko menye kwinza umuryango yikeneye. Muhoza. Ni byiza ko gutwara mwirerero. Ni narutwe. Mba nabwiye Muhoza. Ibi tuko turakora kuneza yiwawe. Narutwe nyene. Kuko ushaka kwa yuko abatonte bawe abaonkwe bagufasha. Ushaka kuba muri nzuru umwe wenyene. Nta mukobwa wo kwibana mu nzinga no kunyarumwe. nivyo nta mukobwa yo kwibana ubona muri mwenyine aha twe doshetse kubafasha nk'umuryango sinumva rengene wocu ugira amanyamabuko kose Ndabashimiye cyane. Uyu munsi murageze kuza kumufasha. Bravo. Muri intwari guhera kuwa mbere gushika kuwa nyuma. Igenda bahamagara ngwaje musaza wanje. Igenda bahamagara nabuze mama ninde yanyitabye muri mwebwe. Uyu munsi muragoroye amapantaro n'amahuzu muje kuraba jewe. Inzi y'umuryango urayikeneye. Nta n'isoni mugira. Icyo nababwira coco ujya imfubyi ukinovora inkundu. Ibi byose muri ko murakora. Abana banyu ntazo babakorera kuko birababaje. Birababaje kubona mvuye rubi mfise umuryango ari kunyitaho. Muhoza uvuga nk'umuntu afise indero ugira udushire ku isoni vrema ubuhore wabanye ko wakuze ndabira vrema wabanye ko wakuze Mba nabwiye Muhoza. Murazi twebwe icyo turi kuri wowe mbere. Urakiye? ngira ndacibuka cyane Ubanza kwanza wubahe n'abatatine bawe.
ntandira kigira abatantine by'ukuri urakwiye agashimwa imidari yo gushimirwa uwokora ibyo muri ko murangurira abana banyu tubanezero ndiko ndakoza mu yumva ubu wakora ibyo muri ko murangurira byo banezero nababwira imana yo mwijuru usenga ihora hose izonkorera ntacyo nta kibazo abana bo muri mwana bababwira niko barezwe ariko Muhoza namaze gufata decision utegerejwe kujya mu irerero na Rutwe kuko iyi nzu umuryango navuze ko ikeneye ukugutira amatwi ntawe kandi numva mbere tudafite twari kuyihabwa nande twayihabwa nande tamwe yaturaba muri bumwe icyo nababwira coco iyi nzu isigwa na musaza wanje nta numwe ategaza kuyinkuramo jewe icyo nababwira coco ntamatuvaga muzoba mumbo ibyo kurakubwira namumvise ibyo mapfundikanya byose nabumvise ibyo mwavuga byose narumvise amatoya ibyo mupfundikanya byose nabyumvise amatoya aya mbe muta uwashino gute uti nashisino gute warashize ruguru ngo ngoyi baraguhenzesha nico nziravoma umanutse nguri pasitoro zo kurya ibyo utimbuye by'imfuvyi mutarondeye kubira ngasuno numuze hamurose nkagwara bashahu ngo ndi papa watunzi ngo ndi papa wa pastori amavunza kanyica agafata mu mava akarya mu heza akarya nkagorwa inzara ikanyica mufise abana batunze n'abapasitori iyi ntuntu munyicishije basha muzovyara abana namwe babarye nuko mundiye ibi vy'imfuvyi by'umukobwa wanje iyi nzu niyo mwifuza nukuri ko Imana mugapfamo yose iyi muzoyintsindako murakuza imishatsi n'imitamana n'ivyanga bibandanira ngo muze gutora ivy'imfuvyi ibi aha muzobijya munyishe icyo se mutayikuyeko mukazapfa mutwara murabona ijambo ry'Imana ribesha uvuga ngo harapfumwe uwizeye umwana w'umuntu ntawe ucyizeye n'umwe mbabarire kuko byagenze uko nisanga ata muntu n'umwe ncyizeye Muhoza nibyo warakomeretse ariko nyemerera kugira ngo ninjire mu mutima wawe uvure ibikomere byose wagize Muhoza urabona kano kantu ntushobora kumva akanovera kako mu gihe utakarimo niyo mpamvu ngusaba ngo wibagire hasi unyemerere kugira ngo nkuvure ibyo bikomere please ujya umutima wawe ushaka kumvise impungenge n'ubwoba ushobora kugukomeretsa nk'uko nanjye nakomeretse I'm ready Muhoza nyemerera nzo kubera umutaka mu gihe cy'imvura nzo kubera igitutu mu gihe cy'izuba rikaze Muhoza ndashaka kugushyira ahantu mu munezero utaze kugira ngo ndabyumva ariko bizogufata igihe kinini nta kibazo nditeguye gukora igishoboka cyose kugira ngo unezerwe Muhoza please give me the chance
urakaze cyane ndaryoha si bisanzwe